aje kumbwiye ko umuhungu ashobora kuza mu nzu y'umukobwa ngo bahanurane. Je sinokumva Clementine ko afite ikibazo sindamufasha hantuka kameme birashika rimwe rimwe tugafasha n'abantu tutazi kumwe na boss lady no boss kazi izo mufato ko kinambira ati sinzira yo yonyine irakwiye. Oh my god. Ugira nari kwinjira mu nzu yiwe anyanga ntibishobora umuntu agomba yamaze kunyemerera n'umuduga le 23 février azo mu muduga. Alright, when you get your ex, nkura my stress. Everything you do, I feel so right. STV, every story matters. STV France. Yes, reka ndabaramutse ndabifurize n'ibihe byiza abakunzi ba STV nize yuko aho muri hose muba mumeze neza nkuko mibona nanje nzi neza cyane comme d'habitude. Yes, mu kiganiro giherutse narababwiye yuko nzobaronderera andi na Clementine Kavy nabemere ko nzomubaronderera. Uno munsi nahishiki ndi mu Kigobe mbi aveni iya aveni bayita gute aveni Murembwe ndi kuri aveni Murembwe ahantu nyene keke pare murabibona naje nje kurondera umusore wacu MC yandi kandi ifise amakuru yuko basha ngo basigaye babana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Jewe rero ndahishikiye muze kubana nanje haravuzwe byinshi ngo bari mu rukundo ngo bimeze gute ngo ibintu byabo birashushe. Reka tugende ndabavumbuye ndabasanga mu gitanda ndabasanga muri douche ndabasanga muri saro hehe jewe ndihebye n'indegirasha tugende. Clementine Kavy uramuzi? Je ndamwumva nyene ko nyene. Wowe uba mu niveau yo ngaha anye aha hepfo. None umuntu muba mubani indani mu rupangu nta umenya ahantu ni heza kwe. Ni Etage kwe ya Renz. Sasa mviriza shaka undangire ndiko ndakubaza ko atamutipe woba wabonye ngaha umutipe yirabura ukuntu amenze nyene nk'umuntu avyibushe afite itako rinini ngaha mu rupangu. Aha. Koye ntabwo nabonye neza. Urisuka atawabo. Wapi ntabwo nigeze mbona. None ndihenze rero. Sinzi bazo ubundi mwabajyanye. Nta muntu mvire reka tuvuge buke ntibana twumva. Ma brother reka ndabibariza nta muntu yoba yabonye umutipe yirabura yambaye film ameze nk'umuntu avyibusha gato yinjira mu rupangu. Ni ari safi ninjire shagre twende kandi ngige na moto yiwe nayibonye mbiba shagre we nawe kunanikanyanga we vipi majo Yesu Kristo n'ibintu byo gutsitara birimo ngiyi ya moto yandi none ibaze nk'akantu k'akamoto nk'aka vrema gaparitse muri rupangu kwe urupangu rwa Etage nk'iyo ruparitse nk'akamoto abandi baparika mu imiduga ama V8 ama hamburger ni Range Rover niko bavyita. Nanje naberewe kudufilm none bacaye mu kwinjira. Ine nyuma rero ukunda gusanga hari imbwa. Oya ndazimi kanshasha shagre nkurikira nkamenya ninjira imivumbura nayo ni hatari ingo twende. Abankubitira mu urupangu kw'abandi rero. Se kugenda utazi aho uherera abantu b'Imana. Nakarato kanje kava kanzarisha we. Wa. Tugende.
ibirato ngo bukebuke nahangeze munini nivo ya kangahe nivo ya nyuma reka gukubita ibirato numva n'umutima utanguye gusimba n'indege irasha cyane ndumvise ijwi rya Clementine Kavy peut-être naha nyene harafu umutima uriko urasimba umuryango urase kuguruka none biyugaranye mpapfa ndawubomora umuryango w'abandi oya none bugaye we reka harugaye shakre mambo vipi Andi? Uko safi sana. Nyereka muri toilette, shaka muri toilette. Ingunyeke muri toilette. Toilette ngiyi. Kurundi. Naisha kuabona. Sasa Andi. Eti umeolewa? Kuolewa. Umeolewa? Kuolewa. Dada mlembo. Kuolewa raha. Dada mlembo. Unasikia Kiswahili? Hapana. Umeze neza? Safi sana. Turamukiza abakunzi ba STV rero. Abakunzi bacu, abakunzi ba STV, abakunzi ba televiziyo yabo, abakunzi ba televiziyo yacu, ndabakunda barabizi. Je ndi umusore wanyu. Ndi umusore wanyu, ndi musaza wanyu, ndi gisheri cyanyu. Ndi umukuzi wanyu. Then ndabakunda MC today navumbuwe nanje. Ari ibintu byo kuvumbura uyu nta byandusha arabizi. Mama lawo. Uyumva gute wicaranye na Andi ahantu nkaha tuje numva hari n'akayaga wow wiyumva gute nimva neza namenyereye tu urabimenyereye ko aza kukuramuza ya horaza mbona bize ko menyereye akayaga kuko hamaya ndanabimenyereye navyo yes hari amakuru twagiye tubona bivuye je na cane cane nabikuye kuri statue ya Andi niho nabikuye yandika amajambo menshi avuga yuko agukunda ayandika amajambo menshi yerekana ko uyu mwaka kuri we ari umwaka ugiye guhindura ibintu bishasha nyene n'urukundo rushasha aranagupostinga kubgawe ajya amapost kwanza ukiyabona wayakiriye gute so ibisanzwe ni bisanzwe umuntu ugura n'umuntu akumva afinezirewe yari ko arakuresha canke vyaraheze muri en couple mu rukundo mubaje Andi arakwihakanye Andi wavyumvise ko akwihakanye yanyihakanye none ko yanse kuvyemera bisigura ko anyihakanye basi twemeze basi koma ngene urukundo rwanyu rumeze ndakwemeye ugira nari kwinjira mu nzu yiwe anyanga ntibishoboka en plus tosa mukaba muri babiri gusa mu nzu ntabwo turi babiri arafise umukozi arafise n'abandi bashitse yego wiyumva gute none kuva muhiri wanyu hariya ukaza n'akamoto ukinjiza mu rupangu nkuru rwa Etage imoto urumva imoto yawe ikinjira muri rupangu vraiment inzu nziza nkiyi urumva nyene uri fier sinze amaheri inzu ayiri hari ku cyonzi rya moto rimwe nk'amezi hafi 10 jewe naje mfise amakuru yuko mwe na Clementine Kavy musigaye mubana mw'inzu I don't know yuko uhaza kenshi canke mubana sizi je nshaka umuco basi kumenya uko muri mu rukundo twarabimya nawe uramukunda tumari ngaho ego umva ego byanze
ariko ndabona murishimanye urukura twenga nawe ariko aratwenga ni ibintu vyerekana yuko hagati yanyu hari urukundo. Sino kwinjira mu nzu yiwanyanga nta muntu numwe abahoduga etage nivu ya gatatu akwanga hatuma gusuka ko amazi ashushe kandi hari abahungu mbajije hajya hasi bambwiye yuko ngo hamaze umunsi wose. Amasaha yose ndahamaze icyo nzi nuko tutari ngaha kugira ngo duhombe nimba tura kungukanya guhana inyungu bisigura ivyumviro dukora ibintu bitandukanye ariko bihuje n'ikintu kimwe turi muri industry twese umwe wese ngaha arafisa hamaze kugera sivyo ariko arafisa ico yohanura uwundi urumva inyuma y'ivyo urazi uyu ni boss kazi kandi ariko andi nukwimana utigize umuboss n'umuntu w'umunyabwenge ashobora kumbwira ko umuhungu ashobora kuza mu nzu y'umukobwa ngo bahanurane. Cameraman mfasha ivyo bintu byo guhana mayide ivyo vyaje gari mu nzu y'umukobwa muri babiri ngo muriko murahana mayide bantu ni mumfasha yaza kuba ari mfise iwanje yari kuzi wanje samisi na kwangu sasa ahubwo rero tunabigarukeko kandi muhirura hadi iwanje ntaho ndahakure urumvuza mu nzu ibi bintu vraiment ahandi uza nyumba guri inzu birasarisha umviriza Clementine basi je twirengagize basi ivyonye yuko hoba hariho relation sinzi ihari hagati yanyu umuhungu kuva muhiri wabo akaza kuramutsa umukobwa iwabo ako ni vyiza nje bitwaye Jinda bikunda. Ndumuyede umuntu akora akajya kazi ubuyede iki ariko no munsi akabashwa kugira bavuga inyubako we ibakwe Yesu Kristo uzotumara amazi ngo inyubakwa ibakwe Kirundi c'est difficile wagira ibakwe ryo kuba nkagirirwa ibakwe ryo kwinjira mu nzu yiwe ni kuvuga yuko rero wa muntu abantu bamwe toka uri muyede uki kwa twe nta bintu tudakora tini ba double mind rero ugaca usanga bijya tubako turakora bakabigaya nivyo bitugeza ku rundi rugero kuko je ntaza kuba ndi umukozi bon umukozi akunda akazi hari abantu benshi no mustaba twicarana ariko nimba twicarana n'umuntu j'espère que nuko ndazi ndiyubaha nkubaha ndatahura ko ndumuntu nkeneye guhabwa agaciro nanje ndagatanga ariyo mpamvu usanga kenshi nk'ubu uyu twicaranye nuko afise agaciro nuko afise respect icubahirama na Valeri niko gaciro nanje nkabimuha bivuze ko niba twicare ngani icambere ndazi ntitwankana uko biri kose turakundana banahure neza uko biri kose turakundana kandi uko biri kose ndumuntu nzi ko yomfasha namufasha je sino kumva Clementine ko afise ikibazo sindamufasha ntuka kameme birashika rimwe tugafasha n'abantu tutazi n'abantu batazodushimira muri Clementine sha umuntu agomba yamaze kunyemerera n'umuduga le 23 février azo mu muduga zomugurira imodoka yego ukiraho nyene anditse bitwagendera ku kamonto nawe ukabura mu boss lady est-ce wowe niyo bari profit kugira umwiyegereze uyu unye mademoiselle abantu bo mu cankuzo harabaho profit kuri bo naba méchante no mushobora gute mubu yaramaze kunkarikira yarahejeje sema upetini kuba did kuba nagomba mvuge muramba bari rurimi rwanyere Kevy sasa kumenya nturi muri mood muririmbira ndi basikarimba ku rukundo ibyo mfise byose ni kwawe byose narabiguhaye ngwino ufate ukuboko tujane I will never let you go. Never let you go. Please, baby, don't never let you go. Never let. Ukunya nubikora biri fresh. When you work your ex, nkura my stress. Everything you do, I feel so right. When you work your ex, nkura my stress. Everything you do, I feel so right. Wako nimetata, wako nimekuwa kama mtoto, na hapa sitokuacha. Kwenye baridi wewe ni joto. I like the way you love me. Itambe basi hano. Wenyene. Mutambise, ngina hungisha mikro mugira mutambise. Gosheni ya.
gusa ico nzi umunsi wa mbere nzomuha surprise urabona umunsi wa mbere cameraman uko araba bien umunsi wa mbere nzomuha surprise si abazungu siko batubeshe naenda gutera inkuru ngo oh my god wewe uzocurira oh my god Araga video nabonye ko kurya mbire umutima rokomeze yamwambitse impeta ngo we ntutwenga wari umusoda subiza impeta yanje atarayikura ngonje muri bisanzwe Jenzo mufata uko kinambwira ati sinzira yo yonyine irakwiye oh my god wow yes hemwe ngomba nje gufungura ya tugende nanje ndashona ntimwanyemere ko munyakira none Kevin turakwakira nyuma y'ikiganiro kwe reka nshimire abakunzi ba ASTV mwabonye ko byari ibintu biryoshye cyane undi wewe Clementine Kavy acha fuwa kubera iki none mwakuru urungu gomye rumukorako wumva we ntushaka abandi bantu bamukorako bafise look nziza bro none nta bantu mbwira iryo ndirimbo imbwa bisigura iki kugira mu itsi ndirimbo imbwa bientôt n'impene inkoko ko ari abatipe b'imbwa abantu oya oya newe nakuvuze wigeze abinga wegwa ubu ukurikeka ko uri imbwa vraiment we umusore mwiza nkawe so reka rero turangize ikiganiro ca tubandanya na mood izo ndirimbo zirasara izo ndirimbo ziraryoshe cyane reka rero ndagushimire cyane yandi kubona washimye kubunganiriza kunyishura utubazo mwakoze namwe kutugendera tuzosubira kuri STV baguma babona ibiganiro byanje after ya acaja ku kazi ndagushimiye nawe kubona nyene karibu kandi ego ariko uranze imana ndakuzimana vraiment reka nshimire cyane rero n'abakunzi ba ASTV nizere yuko namwe mwabibonye ciao STV, every story matters.